reka ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivana naho tumbereye ndaguhe nikaze kuri no chaîne yanje Apo Business. Amazina yanje nitwa Apollinaire Nikampaye. Sazo nkora ibiganiro bitandukanye bijanye no kwiteza imbere, bijanye n'imibano, bijanye n'inyifato, indero, ibintu bitandukanye ngo tuba dukora kuri no chaîne yanje nkaganira nawe unteze amatwi kuri no mugoroba. Rero tugiye kuganira ku kintu kimwe cyitwa no kwita mu Gifaransa la dépendance. Dependance ni kubona yuko umenga mu kibanza cawe hari undi umuntu azokora ibintu wari gukora, umenga hari abandi bantu bazokora ivyo warujeje gukora mu kibanza cawe, hazoza abandi bantu bakemura ibibazo ufise, hazoza hakora abantu bashira mu ngiro ivyo wari kubwiza gushira mu ngiro. Ubwo hari abantu rero kesho babaza uko nyene, nkuko umwanditsi yitwa Ricardo Kanyama mu gitabo ciwe yanditse La Chèvre de ma mère, niyanse ko abeshi mu banyafrika babona yuko amafaranga y'abagenzi babo, amafaranga yaho babaye, amafaranga y'ababanyi bashobora kuyakoresha uko bashatse mu mwanya bishakiye uko bagomvye, niko yanditse avuga. Rero nteze amatwi sinzi ko navuga uta amafaranga y'ababanyi bawe, amafaranga y'amuvukana, amafaranga y'amukorana, amafaranga y'inshuti zawe, sinzi ko navuga uta amafaranga nanje no yakoresha uko nshatse canke nayanje, ariko nagomba ngubare ko amafaranga atari yawe. Niho yakoresha kumwe ushakiye, niho yakoresha n'ivyo ushaka. Rero nico nagombye ko tuganira ko wewe kumva ushaka kwibaza yuko ivya bagenzi ashaka kubigenza uko ushaka siko biri. Ico shaka tuganira ko nuko tuganira ku kijanye nuko umenya yuko ubuzima bwawe utegoza kufata mu kiganza cawe wenyene. Nta wundi muntu n'umwe wundi ashaka kuri ikintu cyo guteza imbere, cyo kumarira ikintu cyo uvyo ari gukora uvuga wa murambabarira uvuga wabishinze naho ni wazobikora. Nyabo na wewe fata ubuzima bwa muntu nk'uko nyene ari wewe nyene ubayeho rume kuri iyi si. Niko nakubarira menya ko wewe fata ko kuri iyi si ari wewe wenyine, atawundi umuntu n'umwe wundi mubanaho, ni wewe wenyine. Hari abantu bose bagusanga avuga ngo je ngo ndafise tante wanje, ngo ndafise tantine wanje, ngo ndafise grand frère, ngo ndafise sister wanje, ninakenera amazi, nakenera ivyo mfungwe, nakenera kuriha inzu, ninakenera déplacement, nakenera gutera umuntu ku rubanza, ngo niwe ngo azomfasha, ngo niwe nzobwira, ninagwa niwe nzobwira kamvuza. Ndafise tantine wanje abiburaya, ndafise tantine wanje aba muri Amerika, abo bazomba hafi no bazompa no bandihira inzu, no bandihira amashure, kumwe n'amashure barayamaze kuko uciga wewe reka mvuge ko ucikiri ko ari umunyeshure ivyo arabire kuriwe. Ariko rero wamaze amashure uri kurakora ikico tuma wenyine ubuzima bwo gufata mu kiganza cawe. Ivyo vyose ubona ko inshuti zawe zose si ivyabo, ni vyabo, bafise ibibazo vyabo. Wewe nawe uri kurakora ikico tumuvuga uti jewe nane ko nategura kazoza kiwanje, ndiko ndarondera amatungo yanje, ndiko ndarondera umuryango wanje nzogira muri kazoza batamuryango ufise. Uri kurakora iki? Uzi ko amusha gusanga avuga ngo jewe ngo ibisino bikora buno buzije ndaburengeye, diplome yanje ni nini, narize kaminuza, ndafise master, ndafise secondaire, ibisino bikora ndabirengeye, birasuzuguritse. Abo mbona bontwenga mon frère mushikanje uraraba neza amashuri ufise canke kungana kose atakantu ufise mu mufuko nta kintu nico ntikizo bikirenga. Abantu barakunda ufise kandi umuntu afise nawe aba yifashe neza. Uzi ko umuntu afise imyaka 30 irenga, aba kwa grand frère, aba kwa tantine wiwe, aba ku nshuti, aba kwa mushikiwe, arahindira ko bateka gafungura, arahindira yuko baja ku rubanza muri atambara tujane ku rubanza, arahindira ko amugurira agafana, ntashobora kwigurira agafana. Ariko umuntu ugasanga ariko avuga ngo kino ntaco nokora, ariko arasuzugura ikinakira ngo ibintu sinobikora ngo ndabirengeye. Ubirengeye gute atakuntu wifasha? Mumbabara rege mvuga umenga nyene ko ndakara mugabo hari abantu nyene usanga bababaje.
umuntu agasuzugura ikintu ngo ntiyogikora kandi wataco yimariye ataco yifashije ataho yigejeje. Reka ndabwiye ni gato karakura izo zibika zaramagi no atwo tuntu tubira ashaka kudufata uko nyene. Gerageza rero ko biri kose uhere hasi uhere hato wicishe bugufi umenye ko ubuzima bwari bufise mu ntoke. Kwitwaza ngo abantu ngaha mu gihugu kizomfasha inshuti zizomfasha banaka bazomfasha ukama niyo dependance yo kumva ko mu kibazo cyaramo n'umuntu wundi azoza gukemura ibibazo vyawe umenye ko uzobukira inyuma gose uzobukira inyuma. Hero no munsi cyo no video vuga uti je guhe no munsi uzobarenge kufata mu ntoke nta kintu nzoga yacu gukora kiretse gusa ico bagitesha co bakintesha agaciro canke kitari mu nzira Imana ishaka nk'ubusuma ibindi byose bitandukanye bitubaha Imana nivyo novuga ntivyo bintu neza kudakora mugabo ibindi byose akazi kose ko kari kahembe make burya kajayo uronka igihumbi ataco utakaje cyo winjije bayifise akamaro atayitakaje winjije ndabisubiyemo bayifise akamaro ko biri kose arabubika atayitakaje arawankesa atayitakaje bayifise akamaro gose. Tubaye muri sinene bigoye urashaka ko amabiteza abantu ngo bazomfasha bafise ibibazo vyabo bashira kuba batewe n'ibindi bibazo bakenera kubikemura wowe nawe none ubu muzigo ku muntu uzi gusaba umuntu yaramaze nakameza ariko aracara muzigo ku muntu aracara relation kuri naka nifasha nibaza yuko guhena umunsi wanyumvirije hari byo ugiye guhindura fata uzagwa mu ntoke ubugire bwawe ko no bwawe nyene reka kwizera ngo uzera inze ngo bari bazomfasha inshuti zizompa leta izompa bazoguhiki niba guhanisa mugabo we nawe mugihe batuba bahari woshora kubaho ibaze kino kibazo uno munsi gihe tanti natoba kihari grand frère atoba kihari mama atoba kihari papa atoba kihari banaka batoba kihari no baho je nyine nkishobora ibaze ico kibazo niwashaka kucishura bizaba byagenze neza cyane. Reka nagushimye cyane wabanye nanje muri no video maze umwanya muto nizeho guhena mustagiye kwama uvuga ngo banaka bazomfasha mu by'ababanyi by'igihugu ibyanwa ni ibyanje nibaze kuzera bagiye kusha mu biganza byawe kandi bizogenda neza cyane ndakurijeje gose. Reka nagushimye cyane zosubira ushaka kutaragira sabone kuri no chaîne yanje ugire sabone ntacu bitwaye ni kubuntu n'ubundi amamega mamu yafise kandi ubugize icumara. Reka nagushimye cyane tuzosubira naho utaha mwakoze kubana nanje.